know sinzi ko murabona urukundo ruraryoshe kuyagako ni ibintu bitari bitanuya c'est genre bitaruhisha ntuduhigwaho sawa mona hajya uhuye n'umuntu atagukunda ukabubizi ko atagukunda kuri wewe ureyagisa gute imbere yiwe Tendo umurundi kazi kwitsitso abarundi kazi dukozwa na hypocrisie ndagutwengera kandi yo nta nivyo upfa wibwiye ko ndabizi bavuga ngo umurundi umuhisha ko umwanka nakagwisha ko abizi Hey 1 nitwa Isaac Classic gira subscribe like na share kuri channel yacu kugira ubandanye uronka stories zose zigushikira ukuri kwamye cyera mvuga nti Mungu mbele sisi nyuma aho si imana imbere yacu tubi nyuma yayo nivyo biba bikenewe cyane icyo ndagusaba rero yuko bandanye ukurikirana ibiganiro bya Isaac TV kugira bandanye uronka exclusive zitandukanye stories zose in town uzisanga kuri no channel yacu neza cyane uri umunsi murashobora kwimwibaza ati cyangwa kwibaza ati Isaac ino interview irabande yekirekeye nde tuzakuvuga kuvyerekeye iki ndabibutsa yuko behind the camera ni Nizo professional murazi yuko muri Isaac TV n'aba professional gusaba bariyo bari kwa byifata neza cyane twarabibemereye tugiye kubikora kandi tuzobikora ku bwanyu ndikumwe na MONA Walda bomba mama Alec ni sawa mama Alec bisigura Mama Alec hari interview nabonye wari kuravuga ngo razi Kiswahili like nachone nago mugabo atachonze aho okay Mama Alec just ni naka virgule Kiswahili kuntu OK merci beaucoup pour l'information okay ni sawa Mona ego ni sawa Premise ni meza jinawe duherukana usohe audio ya shaka Ego. Turasubiye kandi guhura maze kuri bomb ya video ya shaka. Duhere ngaha ijye video ya shaka il est vrai imeze neza cyane kandi kirakora neza cyane kandi kiravuzwa cyane. Ukubayakiriye niko wavyitegaga MONA Walda. Bayakiriye neza gusumba uko nanavyitega donc je m'attendais pas à un tel engouement. C'est niteze yuko ubunye hageraho nsigaye nca muri ville kuri bata nkumva indirimbo nkabona abantu bakandukira ama video bariko bari ahantu iri kiravuzwa igiye ku radio nkimva ndi mu muduga so ntavyo nari niteze vraiment mugabo like mbega ndigo ndarota okay nice MONA Walda uravye inzira y'umuziki ingene wayinjiyemwo winjiyemwo uriko ya testinga canke wakubise umuziki canke wahisemwo kuririmba wahoruririmba je ndakuze nk'umu vlogger of course kwinjira byo kuririmba wabyinjiyemwo gutestinga urabe yuko eske abantu bazonyakira canke No generalirimba kera hama ubunyica ndaronka uburyo bwo kubigira mugabo la première chanson j'avoue nenda bishaka vraiment guca mbandanya mugana navuga nti kameme niba vyakira nabi ntibipase nzosha ndabiheba kuko ntaco bivuze hari abantu benshi bagerageza ino mu Burundi bitabakundira so navuga nti shaho uja muri abo bantu sanzwe sivyo nkora nzosha nkora ivyo wanje mugabo indirimbo ya mbere nyene yari yo gutesta mugana na testa nshaka yuko bipasa kugira nshobore kubandanya okay ubisigura rero ugira ubandanye rero ego cyane mu baririmbyi kazi b'abarundi MONA Walda turamushize ego muramushira nice kabisa MONA Walda indirimbo yawe nshaka je ndacyari kuri video yawe nyene nshaka ko i video naje cyane je niyo yanzanye kugira tuyivuge ko cyane kuko ndayiravye umengagiye mu buryo butari bukwe atarakabanga iyi video yagutwaye amafaranga na gutega MONA aya nakabanga mugasi make kandi simeshi cyane non plus en tout cas nta muduga gura ego okay hariho script kumbure director yarashaka muri rya ndirimbo itakozwe
oya ikintu naragiye cyose mwatubwiye mwaragikoze ego yarambwiye ushaka iki ndamubwira nshaka sene zo mwibarabara abantu batamba ndamubwira nshaka sene nicaye ku ntebe n'agafete byose byaragiye mu twashoboye kubishikako ego jewe ndiko ndavugana n'abasista bari aho iryo video ya MONA uyiravye je nzi yuko ni yasohoka izo irimo abadado kuntu bameze nka MONA nyene ibintu nk'ivyo amadance ariko tubonamo contraire tubonamo abantu baba jeune benshi b'abahungu cyane abahungu bari benshi cyane muri iryo video why since fait ngitangura kwiyumvira impuzu bazokwambara aba danseur nashaka daje gutambana n'abahungu gusa mbe n'umukobwa je nyene birabaho ba Beyonce hora babigira hanyuma ca mbona image muri upgrade ya Beyonce ni ahantu hatambaye ikanzu mugabo ari kumwe n'abantu bambaye amakoti donc bimaze kuba ivyo kuja kuriha abahungu ukariha n'abakobwa ngo batambe byaguce biba too much hama chandasera budget nyene camwa nimwe ndabarihiye hamwe muzotamba hose skife yuko jusqu'à la fin amasene se twatumye rimwe mu bahungu kwera bari batamba hama abakobwa nabo bake nyene kandi biragoye no kubaronka au fait nanose bake cyane sinige no director yabishoboye ugira bashoboye no kuguma baboneka nawo harimo abakobwa ngira nka batatu hama muri fete hacarajamwe abakobwa batatu nico gituma vraiment hagimo ngo benshi okay nice video ya shaka of course warambonyemo B-face ariko ntiyagarutse cyane niwe yashaka ko bigenda uko ni director yashatse ko bimera uko cyangwa niwe wabishatse ko bimera uko ni director naje kuko si fit muri ama image twaturunye habona siho yarari yagiye kuza umunsi dutunajya ama image yo mwijoro hanyuma sinja turatuna kajya anye gatangura turatuna nakanu gatonya nyene ari muri fete ya sino vraiment sinzi ko yibonye nararirimba hari abantu benshi bariko baratamba inyuma bisukuwa B-face c'est pas son genre agira plus mu bintu vyo kugara ko ari mu rappeur hama yabonetse au début et un peu à la fin mu gafete nico gituma en fait yaje kuri tournage okay MONA of course uriko uragira fan base nini kuko ndaje abajeune bariko baratahura icyo uriko urakora ariko rero ingorane hari benshi turumenyera ibintu vyo mu ntango ibintu bitangura bari byiza cyane kuruta ibikurikira kumbure igikurikira kizoba gishushe nkuko nyene nshaka cyangwa izoshuja muri ya tuntu turirimbo twanyu hasi kuvuga rap je suis pas rappeuse je kuvuga indirimbo slow turirimbo tworoshe ivyo birashoboka ega byose ni ntuze ndashogira dance hall ariko MONA urabona ko abantu dija batangiye gutahura muri shakasha oya abantu wikora ariyo ndirimbo nyine hari bashobora bazomenyera no mu zindi no mu bindi ndashobora guca ndabakubita iyindi style igiri kure cyane yijya hama nene bakayakira cyane bayakire mugabo ifopa yuko bishiramo ko MONA ari byamari bijyanye jewe toute façon rap nikora ariyo yanje mu kiyagiye sino c'est pas ngo je suis rappeuse je suis même je vraiment sinzi ngene nayanditse iyo ndirimbo mugasi nibaza ko no bishobora kwandika indirimbo nyinshi muri rap biragoye bisaba amajambo menshi gusumba izisanzwe kandi bisaba ibintu byo guteza gukurikiza amahime bikico kimwe no mu ndirimbo isanzwe ya R&B okay ndavye social media zawe reka nje tuverewe muri shaka reka tuje mu byo usanzwe ubamo tuvuye ndavye social media zawe ubona yuko vyoba byiza yuko ba star bakoresha ama social media yabo mu gupublia business z'abandi bantu MONA Walda birakenewe aba star of course nawe urimwo nje kuko urakoresha cyane social media mu biravana umustare kuri rugero abagezeko nta mustare numwe ata advertising atagira pub z'ibintu by'abantu n'aba Christian baragira ama pub y'ama shampoing ibiki nta mustare numwe vraiment baguhaye amahera ushaka mushoye kumvikana ntaco bivuze c'est juste que usigaye ufise ikintu kimwe urimo ntucugumugira deja rumustare kiraguha amahera ntucuguma wiruka mu publicité wavuca ubu mu model ama pub ego urashogira rimwe mugabo pa cyane gose muga nka jewe je suis un cas spécial ndu mu youtubeuse so j'imagine que beri permis naje ama publicité ngira ntashoka aboneka
kenshi usanga ari amapibisite ari kashe so ari insere mu bindi bintu ntavyo ushobora kubona umuririmbyi arakeneye kugukoresha nko mu Queen video MONA Walda aravyemera oya ntavyo nemera n'igihe ntari bwaho umuririmbyi ntivyakunda bwaho ariko yanatinya kuja muri clip ubu naho ndagira clip ziwanje so siyungwana nafise ubu naho singwana yuko ndi umuririmbyi abaririmbyi ntibakunda kuba ba Queen video ugiye kuraba n'aba bose b'abakobwa bari ngaha barabaye ba Queen video ni nka rimwe canke kabiri ntibiba kazi basi MONA Walda bikazocamwe ntavyo nzi bivana vraiment sawa MONA Walda social media zawe ntukunda cyane kuzikoresha mu gupubliya couple yawe kubera couple yanje gihe umuhungu andraze par exemple andraga turi twenye iyo duhebanye turi twenye none abantu batezwa kubimenya kubera iki sinzi numva umwana bikenewe kubera ufite hariyo deje ibintu biri public byinshi so j'imagine que nshobora kwisigariza utuntu tumwe nzije nyene kandi abantu ni babi cyane so il faut pas kubera ibintu byose you have to move in silence okay ngo abantu ni babi cyane ni babi gututsinya ko bakwibira apana banyibira amajambo ego iki kwita mu bintu fait nabonye yuko abantu plus ubereka ibintu plus biha le droit yo gutanga avis kuri ivyo bintu so acatangura kwita abantu batanga kwitamo kumenga barafise uruhusha canke droit de vote kuvyo nkora je donc préfère kubigumana ntubibare okay sawa MONA Walda sawa biri private cyane kuri wewe ariko kandi yuko abantu babimenya navyo 2020 irashobora kuzohera atarabamara cyane gose 2020 ego cyane nayo ni 2020 n'imyaka 5 yashobora guhera je na mariage ndiko ndirukira ogiye ndashari muto cyane j'ai 22 ans quand même okay yararengera sawa abantu bakina kumenya jari umuntu yagize kumbaza ati Isaac ndasabye zo mubarize MONA Walda niveau d'étude yiwe exactly ni ingana gute niveau d'étude yawe jewe mfise licence muri finance banque narize kaminuza myaka 3 ndayiheza muri December 2018 sawa ikintu bibaza ko abantu batazi kwa MONA ni giki bashaka batazi uwo ndiwe exactement bakaba bazi uwo ndabereka ya MONA par exemple nibazi comment je réagis à la douleur ntibarambona mbabaye ntavyo bazi banzi ndyohewe gusa kuko ni normal nta muntu ajagira video ya YouTube babaye nabuze umuntu sinoca njagira vlog canke nahebanye n'umutipe mbabaye nirirwa ndarira sivyo ndabereka twese turabizi yuko Instagram tushaka ibintu biryoshe nta mashaka ibintu bibi so bajya bazi bijya nyene like jewe nibaza ko jewe uwondiwe ntibanzi hari abantu bavuga ati MONA n'aka blonde MONA n'aka juju n'agaki ni hamwe n'umungaje kundiraga umaze tuje mukoga muvugana iki ikintu kiri gisubuzima muvugana na gito canke cyo guteza imbere ashabwa nti umva navyo ushaka kumenya ko bazi bijya nyene je suis là pour les distraire ce qui fait yuko bazi yuko namandi muri wararaye umwanya wose ariko ko no hari ubuzima hari turarondera amahera turakora ibintu biri important mfise imyaka 22 ntumbarira ko bijya bintu nerekana hari ari byo nirirwa mu musi wose yego nawe urabizi kugira undonke dukora interview tuguma reporta ko ndi busy tema kandi zima ndi busy ndiko ngira vlog cyane ndiko ndaposta kuri Instagram that's ubundi buzima okay voilà aho nyine nashaka kumenya misizo hajya turekanye nibi tubona kwa MONA ibindi asanzwe akora MONA tutazi nibiki utazi ama business yandi MONA Walda asanzwe akora nayo atari byo mvuga vraiment ni biri nivyo ntavuga nyene byo mvuga nibinyene murabizi ni YouTube yego ni YouTube WMC mwana abuhevye ko wabuhevye kweri habaye nta MMC aririmba nta muririmbyi w'MMC hanje rero amipro rero ko aririmba kandi n'MMC amipro nawe ne yatanguye WMC ntiyatanguye nawe n'WMC yo ufata akaja cyane mu muziki niyo so ku MMC ntibikunda woja kuririmba usakazi ko kuririmba uriko uraririmba bambe uriko uragira WMC bacha gusaba freestyle ucuvuga ngo sivyo naje gukora ngaha bacha bwa nti turirimbire indirimbo bakayishiramo ucuvuga ngo sivyo naje gukora ngaha umoja mu makene bijanye nibijanye na mipro kwinjira mu muziki sana akaheba ubujournaliste no WMC niyo byoca bihera ufete ni ibintu bibitabangikanya kuko uja imbere ya public uvuga iki ukora ikintu kimwe en tant que une seule chose une seule usakazi kamwe ivyo bibiri vraiment ntibifatana sitayo okay sawa MONA Walda hajya aheruka hanze y'igihugu
hanze y'igihugu muri December. Urugiye mu biki wari? Muri Tanzania muri Swahili Fashion Week. Okay, sawa. MONA Walda hajya we atarakabaranga YouTube yawe kwinjiriza amafaranga gana gute ku kwezi? Ngo nakabanga nta muntu avuga umushahara wiwe. Ariko nka 500 euros, $500 arinjira. None nkaho onye urukunda kubera ko utamuntu avuga umushahara wiwe ushanda kwishuri. Ngo navuga umushahara wiwe. Ikani bibaho nawe nuwombare umushahara wawe. Umbwire tura. Okay, sawa. MONA Walda. Mama na papa baracari? Ego barahari. Mu byo usanzwe ukora baragusapotinga fresh? Oya, c'est pas bibagwa neza. Oya, ntibibagwa nabi kandi ntibibagwa neza. Ufite siho bari ntavyo bitayeho. Mbwa bararyoherwa kuko meme nkora. Hajya Walda n'umwana wakangaye mbana banga? Ndumwana wa kabiri mu bakobwa bane. Wow. Okay, mu bakobwa bane bose baracariho bose. Ego bose cyane. Sawa. Hajya umutipe ameze gute naho vyogenda gute MONA Walda tomuha umwanya wo kumwumviriza? Ameze gusa guhagaritse. Utomuha umwanya wo kumwumviriza. Of course, uri umukobwa. No kumwumviriza ashatse kundraga. Of course. Ashobora kuba agomba mbaze inzira, ashobora kuba agomba mbaze isaha, wari we wese n'umuntu wo mwibarabara duhe tutaziranye no mwishuri. Turagiye mu kudraga nibyo nashite kuvuga. Ndamuravye physiquement. Ico no kwanka. Umuntu atari suku. Umuntu atari suku wawe umumenyaguye. Ndabibonye. Sinzi ndashaka kubibona ku muzi yambaye kwitameshe, ndashaka kubibona ntasokoje, ndashaka kubibona kuvyumva ukamoto. Urakunda Non mais quand même la moindre des choses nuko gukambara impuzi meshe we. Okay. Yego. Nubise ngo MONA Walda. Hajya MONA we kuri wewe ukuvyumva cyangwa ngwino bibona. Urako bizoshika tabira shobora gushika ukadatinga no muririmbyi. Datinga n'umuririmbyi. Ndamaze kudatinga umuririmbyi actually. Ninde? Ninde MONA? Sabu datinze zaraheze. Zaraheze mwarayibanye? Twarayibanye. MONA we. Sawa. Nubona ko nico gituma rero. Ntushobora kwa muri kurerekana abantu uzi ko ntiyagutwaye, ntiyakwambisa impeta, mushobora guhebana. None mpejeje kwerekana umwe kuri ku ma social media. Akame bakaza ubundi nkamwerekana babamaze kuba batatu. Wumva umuntu wowe uca wavuga iki? MONA arashushe. Muga nk'ubu urakundana n'umuntu mugahebana nta numwe kumubwira ngo ukaye gakobwa ntaco tukazi ko vraiment. MONA hagiye heruka disco ryari? Inde? Disco muri boîte. Muri boîte. Kuri Saint Valentin hari habaye événement kuri Kiki Club ya DJ Flow na DJ Fully Focus. Ego naragiye habaye événement. Amakomantere ndakunda kurana amakomantere ngo MONA arafana sana Bantu Boy sana. Imigenderanire yawe na Bantu bimeze gute? Nta migenderanire kuko ma event yabo cyane bakunda kukubona. Birashika ukasaba n'izabandi ndazijamwe j'imagine. Ego. Izindi event za Bantu Boy nkunda kujamo nizi. Nizi. Bantu Boy concert narigiyemo. Cyenda bakunda barimba neza nkuko nabandi baririmba neza. Kujya Fizo ndamukunda arimba neza. Kujya Double J ari perfect wo bafite nabandi ba Dramatic ba Stanish. Niko nkunda Miserika Empire Avenue Sat B kujya nyene kuko no ku ma social media yanje muzosanga ahubwo jewe ko abantu bo muri Empire Avenue uko nka Bell Nice umugenzi wanje cyane. Okay. So like oya ni bimwe nyene umuntu abonye ikintu afata ikintu aho nyene bwasino nta migenderanire dufite vraiment. Okay, sawa. Urashitse muhira papa mama barakwicaritse ati MONA hariho ikete dufise nga ariko juste n'abantu baje gusaba yuko mu bana MONA n'abatipe babiri juste ni ikete ya Double J hamwe na DJ Pro reka fate aba babiri gusara kwi DJ Pro na Double J. Papati ifuko uturamwe umwe kuko bose babitubwiye ariko tubavuze tugenda tubaza umwana icyo twishura nico tuza kubabwira uwo mwishura iki abavyeyi. Nobwira nti je suis vraiment très flattée kuri demande yabo. Hari abakobwa benshi babuza abagabo donc ndi flattée kubona haje na babiri cyarimwe.
mugabo nta numwe muri abo nkundamwo mbona ko twobana ubuzima bwacu bwose donc barambabarira mbwa ntibikunda kandi sibo bantorera bien sûr. Sawa mona hagiherwa ku block umuhungu ryari umuhungu Jean twoba twaragize nka amu ex like nta nemwe block mu ex cyangwa ex banje bose turavugana neza. Ego nta kibazo ntibigutera ikibazo mu basheri ba muri couple yawe nshasha burimo ya none ko tutaguma tuvugana misi yose abari kwa wundi nyene arabona statut yawe yaragize iki ahubwira yamburimo mu mezi abiri nivyo byoje na umuntu turi kumwe gute. uramaze kwicara ukibuka ikintu cyakuryohewe muri cyakuryoheye ku ex wawe birahari nivyo bura wowe umuntu wese apana ngo jewe personnellement mugaje imagine ko umuntu wese afite ikintu aba yarakundiye umuntu ico kintu nimba yarakimukundiye nuko ari souvenir nziza biba bihari. Okay kado amajambo meza ku rukundo ekana out kwa MONA Walda prefer iki cyane iki kado guhabwa agashimwe n'umukunzi wawe out gusohoka cyane out cyane amajambo meza kuguma akuhayagiza kugira amajambo kuri MONA Walda prefer iki cyane muri ibintu bitatu. Je prefer byose uko barahari batanga byose. Okay hariho all in one birabaho hari abagusohokana kandi agashaka kugira neza kiri favorite cyane wawe niki muri bitatu. Je nta kiri favorite je nawe ukunze barakunze nabi yego hagiye kwemera umuhungu muje mu rukundo wisungike ufite no musi turiko tubaza wisungike Mona yabonye yuko ibibazo byose baheje kubimbaza amahitamo tubaza rero ibintu batara rero yatandukiriye umva ibintu by'amakupre byanje my god. Okay tubihoze waruvuze gwiki numva byanjyoheye kwishura aho fete tubazo turentereza nuko gusa ndiko ndabaha ama gute ama information mesha dakeneye sur ma vie privée mugana numva turagishe kwishura like you know sinzi ko murabona urukundo ruraryoshe kuyagako ni ibintu bitari bitanuya c'est genre bitaruhisha ntiduhigwa yuko nuko murayaga ku bintu vy'ama relation nico gituma ariko urabimbaza ngo manumva nti je ndashaka kuvyishura bwanda natwote nkavuga nti girl you giving too much information you know so nene bavuga ni manore bo bace bibwira ati turamuzi MONA alors que pas du tout ndashaka rero ko kumenya no abantu bafite nibyo baca bibwira ngo baraza umuntu naho sawa MONA hajya uhuye n'umuntu atagukunda ukabubizi ko atagukunda kuri wewe ureyagisa gute imbere yiwe. Tende umurundi kazi kwitsitso abarundi kazi dukozwa na hypocrisie ndagutwengera kandi yo nta nivyo upfa wibwiye ko ndabizi bavuga ngo umurundi umuhisha ko umwanka nakagwisha ko abizi yego ndagutwengera vene dushwane ndaguhe plaisir yo kumbona yuko jewe ndakwanga jamais babe kupana ndakwanga yuko ndabizi yuko nyanka yo ndabwira nti ntavyo nzi yo mana nini sawa shushu kare haya. Okay message meze gute ndamwandike MONA Walda to kwishura naho byo genda gutasha kuyiraba ibintu biri déplacer uzi ko dupfana ubugenzi canka akazi ubacuzana ibindi bintu bitigeze bija muri ntuze ya ibintu sûrement physique canke ibintu biri déplacer kwa ibintu utari sanse kuba kumbaza kunyubaka kumbwira hari ibintu dasomboro kubwira umuntu jewe unyubahutse ukambaza ibintu cyo kambara ibintu biri déplacer mvuga nti uyu muntu ntasonera kandi yambonye ko ndakantu koroshe ashobora kugira ivyo ashaka ko hari abakobwa tubona birigwa gusenga basama bibiliya ujya ntumubahuka mbwa mu byo gacuza kunyubaka kubera iki oya haje MONA Walda aranywa inzoga sinyo sepa ngo ndanywa inzoga novuga ngo ni hamwe ugenda ahantu ugacukomanda ukakomanda inzoga wapi mugabo uri kura nsanze umuvinyo ngaha onye bakampropose sindashobora kunywa mugabo ngiye ahantu hageze ko nkomanda ni jus ni fana chai milkshake MONA heruka mu mise rya ufite muri ubunye simperutse mugabo ufite ni kubera uri kurambaza burya ari cyane numva umenga nsubiriye kuja guharura ni kera mu bya make sipango ni kera this man ziraheze this man ziraheze hari igihe usanga vyanse nyene sipango ngo nakunda Imana je ndemera cyane MONA Walda ibintu bibiri yisunga avant yuko ava muhira ategeka kuraba ati
iki sindakigira urumva utovaho mutagifise isakoshi yanje irimwo amatelefone n'amahera sino ivyo kwikora no gusa neza ari gengena ntikoze hagemba numva ntari d'humeur cyangwa ugasanga navundurutse vraiment nambaye impuzu sinaravye ko bijanye kandi birashoboka postinga n'ifoto ata make up ufise cyane gose ubona nta statue yanje urabona ndakuraba sana Ndashika cyane je nta complexe mfise vraiment okay nkuko dusabye ati harasohora itangazo mu Burundi ati foke dufuta Instagram canke Facebook wewe prefera yuko dufutiki urafute Facebook ko yaje ntangikoresha kubera Facebook iko abantu bose iko tout le monde est personne c'est genre nta muntu numwe nawe mukozi wanyu nganye umva umukozi mukoresha usanga yagusavye demande urumva nta kategori iriko y'abantu batezo kujako hanyuma uri kuri muri yakyo umuraba nta kintu kiri interesa kiriko muga Instagram iri tendance kandi niyo mfise ko ababone benshi kandi niyo abantu bankurikira ko cyane so y'ikintu gikuri iyo kintu bakigukurikira ko cyane kiroroshe kirakuryohera gukoresha gusumba ijambo bakubwiye mona urababara sana niri uyibuka ijambo bambariye nibuka ndabara sana tabara sana ntacyo mbona iyo zirahari mugabo je ko yari yatanze igomfise nibagira n'ingoga nta bintu ngumana gutya gutyo mu mutwe okay sawa Mona hariho shows ibiri faster hariho shows ibiri ziko ziraba ariko bari bakeneye yuko Mona aza kutubera umuririmbyi kazi muri izo show of course turakeneye rero yuko Mona aza aririmbe na performing kuko biko bibera ku mwanya umwe sawa ni show ya double nizenya ya Bantu kuko nizo lebo nini ni Bantu Boy na Empire nizo zivugwa cyane mu Burundi ariko Mona birakeneye yuko azijamwo levre ki birakeneye ko Mona azijamwo hagiye Mona ari prefera kujahe zozijamwo zose kubera ukeneye hamwe gusa no uja kuri afishe zibiri ku show izobera umunsi umwe amasaha amwe amasaha amwe Mona amasaha amwe kandi unashima n'amafaranga baguha namwe ni miliyoni zine bose bayazanye uko nyene ngetwumva sinzi hose ni sawa simbone ico no kibaza ko ugira ncagure vraiment naco ndiko ndabona cyo ugira yatangiye kuza imbere umugabo urazi nivyo kuko iyo wumva ntibaba baje kumvugira kubinsabira rimwe no banza kwiyongaja kuri umwe hamunda je ngasha ndamubarira nti yo bro ariko rashite muhira usanze mukozi yazakiriye zose no munsi nyene umwe yavuye saa 5 ngaho undi yashite saa 7 ariko winje muhira saa 10 bice bigorana gute ucubabwira ati sinzoza byose ndabiheza ufite no kwanka beef ko ndi umuntu wa mbere ya nk'ama beef nuca mvuga nti nta ufite birangoye kubera hamwe mwese mwaziye rimwe ufite ndanka yuko noja hamwe bagaca babona babandi bamisaba nka ngiye nka Bantu Boy muri show yabo gaca mbona Empire Avenue nayo irazi ko yabinsavye uyo munsi igacibona ko navyanse ikivyishiramo nabi kandi vice versa ngiye naho kwa Empire Bantu Boy gacifata nabi so je since jenge yano biheba mugabo imiliyoni zine ni nyinshi mugasi ndirimbira amasahamwe ndirimbira amasahamwe noge namwe abankahereza nkaca handi nka performing nisho ya Bantu Boys ndeko aribo bahereza sinorimba amasahamwe no babwira ntumviriza ushaka konza mfise habiri ni muri amasaha ntangane nta bindi ntacu kuri afisha ariko uzoburi hose yo cyane okay Mona Walda urakunda comedy yego cyane umukomedi mu Burundi wemera sana ugatsi je ndarabana amakomedi we sana ninde mu Burundi kigingi hararundi muri yonzamwo okay sawa Mona Walda rero no turi kumwe nawe mu vlogger umusista atera stories sana ariko Mona je nukuri hari kibazo je utaranyishura nakubaje ati Mona hajya Mona ushavuye mu bisanzwe ushavuye bumeze gute sinshavura sinshwana deja muga biravana ni nuwo nshavuriye cyane basi Mona ashavuye bameze gute sinzi ntuvuga hari abashabura baca barira oya je sindira nshavuye
nge twumve ndavuga simvuga ngo shwane mugabo mbashaka tuvuge ico twapfuye bihere tubivuge hariyo igicu usanga washavuriranye n'umuntu wa muntu akunda gucahora ngo gishavuri banze rimanuke je biranshisha je plus rero ugiye ngo urampaye akanya ngo ishavuri here asha sigara ndiyumvira amasenario nka MONA Walda mu gusozera kabisa hagiheruka kurira bisi ryari ngezo yawe isomene ndibaswa nayigiye Hajya muri bisi nta ngorane nta kibazo uhurira muri bisi. Pas vraiment gaje sinzwi cyane basha. Muganda mazigura n'abantu banzi bagaca bambwira nge twumve. Ngo muna bite ngo ikikoze wumva hewe. Ngo reka ndakurihira I'm like what? Shaye bibaze ko ndi muri taxi kubera ntafise amahera kuri ya bisi. Babe ndi muri bisi like sinumva igituma uhura n'umuntu ugashimwira ngo umurihire. Nani kibazo? Mutazi nani? Yagukunze gusa yashimye ko akugirira uko. No mugana amahera make cyane cyane uvumenga dignité yanje nanje noneho nanayigenderamo gake cyezwe hari gevre mu bugiya ntigushikana nk'ujewe mbisororezo bus iva muri no igushikana kuri Cafe Goma nyene ngiye Cafe Goma atari ko mba nambaye talon hari niyumvira ni mona atari ku gaspia vraiment ubwo mufate taxi bus gusiga imbere chwa mugabo nyene oya si kenshi mugabo hewe yagenda yifatanye okay sawa Mona je ndagushimire twayaze byinshi cyane kandi je kimwe gusa ndagukundira kimwe ndagushimira nuko urubaha cyane ama media je navuga ati mu bantu bubaha ama media MONA Walda s'il vous plaît ari mu bambere cyane kubera urwamburuka ngamburuka gute Mona uratangiye kumbaza hari je ndakubaza my god okay sawa Mona tuhagapela gato Mona yiki agapela gato nta kapela tunsezera je fonge nda sinakubariye no kumfise gahunda sawa ntaco MONA Walda ndagushimire cyane hama ibikogwa bindi bishasha byiza turabendiri hajya byo byose bikora mu mafaranga vuba cyane vuba cyane wivyo nkora gushika ino saha ni jewe mugabo j'espère ko mu minsi nanje nzoronka management okay sawa turindire ibikorwa bishasha bya MONA Walda hajya iyi mo yavuye Mona bisigaye Mona Walda ndayitahura ko ari izina riri uko nyene Mona nyene nuko nyene irafatanye MONNA sawa urakoze cyane MONA Walda amafaranga umaze kuronka mu muziki wawe muri indirimbo clip yawe nta namwe vraiment ni diruraro nkamona ni investissement ukica investissa uratamwa amahera ntuba wizeye ko agaruka ubwo nyene oya nta ni kundirimbo ya ama streaming peut-être mugabo c'est pas ngo tukari concert urambora moje ya na sheneti wambaye wawe sheneti kenshi manamba amahere ni maremare ntibambara ikintu mwizo wambeshe nga urayamba nandi muhira okay yari mishatsi yawe sheneti nginda yambaye kuboko yari mishatsi yawe Mona hajya wisiga amavuta yitwa sleeping baby ga perfume kawe kitwa biravana senyinshi hajya Mona amaze kugura umuduga mu mafaranga yiwe nta muduga mfise nta nakantu kakunyiriza amafaranga pembe nufise maze kugura personnel akaduka ibintu nk'ivyo ndafise utuntu nkora bifate gutyo yari MONA Walda rero urakoze cyane nitwa Isaac Classic ini Isaac TV nice kabisa gira subscribe like na share Mona merci sana hama courage bananyukora neza cyane hama ndibaza neza yuko ari ma collabo meza featuring kaje ngiye subu nyene featuring ko yandiko ndagira iyindi wanje je nyene soya Mona oui urakoze cyane rero MONA Walda rero soon cyane muzobona film yanje na MONA Walda Mona uri tayari tukire film navyo nsobira ariko ubishobora nubishobora bien sûr haje je na dukinye film ushimya ko je no bandi wawe wowe wande nk'umunkre wanje chepo wanje Yesa na papa Mona je mbona sana ni tungana heziyo interview Messi film heziyo interview je fonge ndawe merci beaucoup gira subscribe like na share je tukumena MONA Walda sinkunda ko meza kubera arakunda mu sister Tera Black sana merci beaucoup rero Mungu mbele sisi nyuma Imana imbere twe binyuma yayo niko bimera
wakoze cyane rero wakurikiranye kino kiyago canje na MONA Walda umvise ibintu byinshi wataruzi kwa MONA Walda ngo hari tubazo dukunda kugaruka cyane wiwe tumaze kumujena rero nakunda mwinjirira mu bindi kumbure adakunda guhura navyo cyane. Merci beaucoup MONA, nipe tano. Nakubali. Safi kabisa. Kizazi sana. So je rero tuzosubira undi munsi